Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari irya nino ku mugabane wa Afrika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu ntivyifashe neza cane, ibintu bibandanya kuyangara. Aba CNL batatu barafashwe barakubagurwa, batwagwa nabi cane, aho bafashwe ngaho ku mutumba Nyenyegusa, ngaho ni mu ntara ya Makamba, ni mu bumanuko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Aho rero ivyo vyaciye bibera abo ba CNL bafashwe, baravugwa ko harimwo indongozi kuri uyo mutumba n'uwujejwe amakuru muri CNL, bose basanzwe bari mu bunywero, baca barafatwa barakubagurwa, ngo bagiye bakubitwa cane amahiri n'igipolisi. Abo bapolisi kandi bari kumwe ngo n'imbonerakure zo kuri uyo mutumba wa Nyagisa ngaho muri Makamba. Ubu bantu rero ababo bakaba bariko barasaba ko abo baciye bahagarikwa homenyekana icaba caratumye babafata, na cane cane ko bariko barica akanyota nk'uko n'abandi bari muri ubwo bunywero bariko barica akanyota. Bakaba rero abo mu mugambwe CNL batabaza basaba ko abo banywanyi babo baciye bahagarikwa bagomba kubarekura atakirinze gusabwa, canke bakajanwa muri sentare aho kubandanya baguma mu gasho k'iperereza nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Agathon Rwasa nawe ari mu bamwe mu babangamiwe cane nabo batavuga kumwe na CNL, cane cane abo mu mugambwe CNDD FDD. Biraboneka ko ukungene umutama Honorable Agathon Rwasa afashwe muri bino bihe, biboneka ko abangamiwe cane, arabangamiwe n'abo bategetsi. Ibikorwa vyabo, ibikorwa bariko baragenda bakorera Agathon Rwasa biboneka ko ari ibikorwa bitari vyiza na gatoyi, ibikorwa bimaramaje igihugu, ibikorwa bitandukanye biriko birashikira Agathon Rwasa. Biboneka ko vyateguwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo barabe ukungene bokwikiza umutama Agathon Rwasa. Ivyo vyose rero bariko baramukorera, benshi barabona ko ari ihohoterwa rikomeye. Agathon Rwasa naho nawe yaciye ahora arabibona ko bafise integuro itari nziza, ishaka kumarisha aba CNL babamarira mu mugozi, abandi bagakubagurwa, abandi bagahondagurwa, abandi bikaba bishobora no gutuma mbere bamwe bahasiga ubuzima. Agathon Rwasa rero nk'umuhinga mu vya politike akaba abona ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD bwateguye ari igikorwa gishobora kugira ingaruka zikomakomeye cane ku banywanyi ba CNL nk'uko amakuru agenda abishikiriza, amakuru ari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi agenda avyemanga. Gusambura umugambwe CNL biraboneka ko ari igikorwa citondewe
ciyumviriwe n'abo bo mu mugambwe CNDD-FDD. Harateguwe abagomba gusambura umugambwe SNL kandi abo bawusambura bakaba ari abo mu mugambwe CNL nyirizina. Abo rero bari bateguwe n'umugambwe CNDD-FDD harimwo Leopoldo Hakizimana na Nestor Girukushaka n'abandi bashinga amateka bo mu mugambwe CNL. Biboneka ko abo babateguye ari abo mu mugambwe CNDD-FDD. Barabemereye byinshi bagomba kubaha nk'ubuhembo, uburusho butandukanye bari baciye bemererwa ko bazoronswa mu gihe bafasha gutembagaza no kwirukana Agathon Rwasa mu mugambwe CNL. Ngo ivyo byaboneka ko ari uko Agathon Rwasa yari afise abanywanyi benshi bamukurikirana, na mbere kandi n'abo mu mugambwe CNDD-FDD bamwe bamwe bari batanguye kuva mu mugambwe wa CNDD-FDD bariko barahurumbira kuja mu mugambwe wa CNL. Ivyo byose rero vyaboneka ko batikijije Agathon Rwasa bitazovamwo bizohava bibatera ingorane zikomakomeye cane kwisubiza ijunja n'ijambo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abenshi mu mugambwe CNDD-FDD barabona amabi yose baciye bategurira bakanakorera Rwasa, akaba ari zo mvo bashobora no kuva muri uyu mugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo ni biriko biravugwa muri politike y'u Burundi muri kino gihe. Tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa muri politike kandi reka tuje ku rugendo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiriye mu ntara ya Rutana, aho yuguruye ibiro vy'ikomine Gihanga. Aho rero kuri ivyo biro vy'ikomine Gitanga yaciye avyugurura icese, aho yashimiye abanyagihugu kuba barashoboye kwiyubakira inyubakwa y'ikomine nk'iyo. Abavuga ko abona ko imbonakazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu giteye imbere, akaba abona ko umwanya n'umwanya abenegihugu bashobora kuvyumva kandi ko bazoba barabishitseko. Yaheruka kandi no kuvuga ko ashimira abiyubakiye ibitaro, nk'uko yabivuze ko buri komine igomba kuba ifise ibitaro vyayo. Ivyo avuga ko rero bizofasha mu gisata c'amagara y'abantu, abantu bakaba bafise amagara mazima, bafise vyose vyankenerwa muri uwo mwaka w'ibihumbi 2060, nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya kugenda abishikiriza. Umukuru w'igihugu kandi yanagendeye ku munsi w'Imana intara ya Makamba, komine Nyanzarake, aho bari muri paruwase Buheka, muri paruwase ya Buheka ho ni muri diocese ya Bururi mu vya Ekiriziya Gatolika. Yarasavye abakirisu bo muri iyo paruwasi ya Buheka kwama basabira indongozi kugira ngo zizobabere abungere beza batwara abenegihugu, batwara igihugu neza. Abakirisu nabo baraciye bamwemerera ko bagomba guhora basabira indongozi z'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo Uburundi bubandanye butera imbere, bugira imigambi myiza y'iterambere, imbonakazoza bikomeye, imbonakazoza nyine y'umwaka w'ibihumbi 2060 Burundi buzobe ari igihugu giteye imbere kandi c'iteka n'itekane.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.